reka murabe Natasha murabona imiduga Izi V8 urabona izi V8 tugende imbere wereka ndabereke murabona imiduga yose iri ngaha izi ndinga werindira tugende angaha ndabereke cyahari apana hiyo we jishe ndabereke imiduga Natasha agiramwo mureke kuza murazana ibintu bye murabona imiduga Natasha iza kumwakira raba iyi ni protocol ya Natasha ona ndinga yari protocol za Natasha aho benshi bibaza ngo yisera boss ngo bariko arafyina ata abazi vyarimwo Isaac TV Isaac TV murabona rero Natasha arashitse quand même arashitse baramwakiriye ariko ahabwa amashugwe n'abafana biwe wow ngo welcome murabibona ariko araramukanya ariko araramutsa n'abafana biwe of course bariko baramu okay Natasha murabona ingene yakigwanye ugwezi amashugwe yo baramusukako kabisa ariko araramukanya n'abamenyesha makuru of course ashaka ratanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru ashaka tubwira ibitari biki La boss Noah Zara. Mimi nipo mama. Urahawe ikaze karibu mu gihugu c'amata n'ubuki mu gihugu ca ndakuze style yawe. Iba ita 0 km. Iyi inaitwa La Muyaga. Karibu ibintu kubera mutamasi bench. Munanianza murana. Okay, reka duhagare hari yaguye tuve mu nzira abarisiramisha makuru barakene kugira ico mubajije Natasha. Ahagarare hehe kugira tumubone neza wala tumuvugishe gato kuko uyu twama tumuvugisha iminsi yose ashitse ku kibuga c'indege wala aha ni sawa Natasha reka je ntangure abandi bace baza okay bipange ntacyo bitwaye Natasha urabona yuko yamaze gushika I Burundi ibintu byose ni sawa Natasha abamesha makuru bariko baripanga kugira bamuha micro ibintu byose ora kunda mabe erega mora muyigirisha kugira mucomeke bitu yamuze nudagira comeke agira comeke ari hejuru nacu comeke aho yarabizi ibintu nangorane okay murakoze okay sawa aba micro yose yakwiye Isaac TV bakuzi ba Isaac TV reka nababwira ikintu twaraberetse Drizzy twaraberetse umuzo wa The Ben ingere bamwakiri protocol ya Rafis reka murabe Natasha murabona imiduga izi V8 urabona izi V8 tugende imbere wereka ndabereke murabona imiduga yose iri ngaha izi ndinga werindira tugende angaha ndabereke cyahari apana hiyo we jishe ndabereke imiduga Natasha agiramwo mureke kuza murazana ibintu bye murabona imiduga Natasha iza kumwakira raba iyi ni protocol ya Natasha ona ndinga yari protocol za Natasha aho benshi bibaza ngo yisera boss ngo bariko arafyina ata abazi vyarimwo Isaac TV Isaac TV ndasubiye kubaha ikaze kandi nakandi mugihe rero gihugu cy'u Burundi dusezera abashitsi The Ben bandi n'abandi benshi bari Burundi abanyarwanda benshi bari Burundi ariko kandi rero urumva ifoto twakira abiwacu nabo baca binjira Natasha la bamba la noma benshi bamaze iminsi bambaza vraiment makuru yiwe benshi bamaze iminsi babaza ati Isaac Natasha agiye ko ari calme ku ma réseaux sociaux yiwe tuguma tubona umenga we yibereye muri 1xbet koresha code promo Natasha nivyo yambamo nivyo yagumamwo bamwe bati none yagiye ari mu biki vraiment s'il vous plaît turakene kumenya ivyo Natasha arimo ariko turavye ma post yiwe urabona neza ko yari buraya of course Isaac TV rero twaje nka kuri airport by the way twaje kugira tumwakire tumenye ajava he ndamaze ikibazo iminsi yose Natasha
yagiye kenshi nta bamenyesha amakuru babimenya cyangwa se nta numwe amenya ariko garutse kenshi turabimenya ntituramenya strategy akoresha kubera ko yagiye tutabimenya ariko garutse jemeruka garatera inkuru umunsi wa nyuma mperuka kumuha micro Natasha kumushira iyi micro kumushira ku munwa Natasha yari umunsi aje nyene Burundi nimba muvyibuka yarafise igiteramo ruguru Ingozi hari Ingozi Idris Ingozi ico gihe yaje niho baheci baba bamwakira bande kuva aheze ico giteramo ntitwasubiye kandi kumubona kandi acaranyika cyatwumva ngo hushu yagurutse ubu rero kandi aragarutse urumva micro zacu zazija ku munwa wa Natasha agarutse avuye hanze gusa rero je ntimumbaze ndafise ibintu byinshi ngira namubaze kandi sinzi indira turabe by the way abamenyesha amakuru baje ari benshi abanditse n'amenyesha amakuru baje kumakira ari benshi turabe yuko turabe ko biza kugenda twumve ico ikimuzanye twumve ikimugenza twumve gahunda ziwe twumve ibimuragishinga ivyo ashaka kudukorera n'ibintu byinshi barundi kazi dukunda abahanzi biwacu dukunda aba artiste biwacu nkunda kuvugira ijambo kubera yuko urukundo twerekana abashitsi ni byiza ko tuzarwereka n'abana bo Burundi Drizzy ni wari kuri kamera welcome turabe umuzo wa La Boss Natasha bakozi ba Isaac TV reka nababwira ikintu twaraberetse Drizzy twaraberetse umuzo wa The Ben ingere bamwakiri protocol ya Rafis reka murabe Natasha murabona imiduga ane zive witi babone zive witi tugende imbere